ubwa mbere nuko uwo munsi mukuru tuzi ko ari umunsi mukuru leta y'igihugu cy'u Burundi yashize mu minsi mikuru ukwibuka nyakwigendera President Petero Nkurunziza. Twaragize amahirwe yo kumubona no kuja mu nyigisho yari yaritiriye izo nyigisho zo gukunda igihugu. Twebwe ico tuvuga uwo munsi mukuru ntitwavuga ngo ntukenewe kuko igihugu cariza kiwushirako kiba kibona ko gikenewe, ariko ico twe tuvuga duti no kwibuka vy'ukuri ivyo yipfuza. Mbe yipfuza iki? Kuko gukunda igihugu no kugira ngo abantu babe impore mu ico gihugu batunganiwe, atawurenganya uwundi, atabiturire, ataguka mwana wa mama, atamugambwe wanje. Ico gihugu no munsi rero tubiravye dusanga tutaragishikako, kuko mu Burundi haracari akarenganyo, haracari ubukene, haracari ivy'iterabwoba, hariho kudakurikiza amategeko, ibyo kurya ibiturire biracariho, ubutungane budakora neza, n'imvugo z'amacakubiri ziracariho. Ivyo rero ni ibintu vy'ukuri mu munsi nk'uno munsi abarundi baba bakwiye kuraba bakavuga bati mbega intambwe ku ntambwe, kuko abasokuru bacu Petero Nkurunziza yigisha guhera kuri Ntare Rushatsi, akavuga abami kuntu bakoze iki gihugu kuntu cabayeho, kugira ngo tuzoshike kuri ya ntambwe yo kuvuga ko vy'ukuri turabarundi, bwa bindi byo kwitana abahutu, abatutsi, abatwa, abanyabururi, abanyengozi, abanyamuyinga, ivyo bigahera. Ariko ivyo biracariho. Nico gituma twe tuvuga duti umunsi mukuru nk'uwu ni umunsi mukuru vy'ukuri kugira twibuke ico kintu, ariko bikwiye kuba mu ngendo y'ubuzima bwacu bwa misi yose, aho dukorera, mu migambwe, ku kazi, cane cane indongozi z'igihugu. Kuko indongozi z'igihugu nizo zitegerezwa kuba umuvyeyi, zigakora ibituma abarundi bategerezwa gufatana mu nda. Rero ivyo bitaraba turacafise ico gikorwa cyo kuvuga duti natwe umugabo ntituzokwigira tuvyibagira, kuko Petero Nkurunziza yashize ikirenge mu vyo kwa Gasore yipfuza, mu vyo Ndadaye yipfuza. No kuvuga ngo n'uwundi muntu yoza asanga ivyo bintu tutarabikora tuzokwama tubona ko. Rero umutima wo gukunda igihugu twebwe ico tuvuga twama tubona yuko iyo umuntu atwara igihugu kumbura abandi batari muri gihugu bashikirije ivyimviro binegura intwaro kuntu itakoze neza, baca bafata nk'abansi b'igihugu. Ivyo sivyo vyo, ariko igihambaye nuko ahubwo twicara nk'umuryango kugira ngo abantu bashikirize ibitagenda neza, hanyuma abantu ivyo bitagenda neza bikosogwe, niho tuzoshika kuwo mutima wo gukunda igihugu. Nayo hakiriho abarenganya abandi bikinumira amategeko y'igihugu agahunyanga kuri kwamye, hazokwama hari habo bita ko banki igihugu n'abandi bita ko bakunda igihugu. Petero Nkurunziza ivyo yaharanira ni icifuzo n'ingendo, ntushobora kubivuga ngo mu munsi umwe. Nawe nyene aho yabitangura ntivyaciye biba, ariko yari yifuza ko abarundi bogira n'urugendo. Rero urugendo rero si ikintu gishikwa kuno munsi, hari n'igihe usubira inyuma ugasanga intambwe ntizashobotse. Mugabo ico mvuga nuko ivyo yifuza tutarabishikako na gato. Turacariho kurya ibituriro, haracariho kurenganya, imvugo z'amacakubiri, kudakurikiza amategeko, ubutungane budakora neza, ibintu vyankenerwa abarundi bakeneye bitaraboneka. Ntawo caja ngaha avuge ngo umutima wo gukunda igihugu uracariho. Hariho abanyonyezi itunganya igihugu, hariho abadakurikiza amategeko, hariho abahenyura amategeko y'igihugu imbona kubone, hariho abakoresha imvugo zo gukengera abandi n'agahotora. Ntuburabishikako. Ivyo rero birerekana ko mu gihugu c'u Burundi dufatiye ku rugero umukuru w'igihugu yipfuza tutarabishikako. Ico kogwa nuko ubwa mbere mu Burundi hategerezwa kwama dukurikiza amategeko y'igihugu, ubutungane, tukagwanya ibiturire, ka mwana wa mama, ivyo kubona ko mu Burundi abo mu mugambwe umwe ari bo abantu beza gusumba abandi, ko abandi badakunda igihugu, ivyo bigahagarara. Abarundi imvugo z'amacakubiri no gucanishamwe cyangwa gukoresha gahotora inguvu bigahagarara. Ivyo nivyo bizotuma umutima wo kwiyumva ko turi abarundi twese, iki gihugu ari impetso yacu, uza mu barundi bose kandi ataho bahatiye kugahato. Kuko gukunda igihugu suko bivuga mu majambo, nibitegerezwa kuja mu buzima bwacu bwa misi yose.
Bonesha.